kimbabaza sana nuko umuntu bakundana umuntu bakorana umugenzi wiwe muri Isaac TV niwe ariko abishiramo ishaka kandi azi neza yuko afise undi muntu bakundana ico kintu nico kiko kirambabaza sana jewe sindiko ndategura ikintu kibi ku muntu kuko je sanzwe ntari umuntu mubi sindi umuntu mubi kandi nta kintu kibi ndiko ndategura donc je ndiko nshaka kwerekana urukundo ndamukunda santa ikintu cyambere kwanza nakubwira ko umuntu ukunda utegeza kumufuhira ico ni cyambere ku muntu ukunda kandi ufise vision murimo utegeza kumufuhira kandi rero sindiko ndavuga neza ijana kwijana ngo ndamuhagaritsa akazi ntazosubira gukora no so nabwira ikintu abantu bose nibo kwakira ibintu ico kimwe hari abakira negative abandi bakakira positive so je sinoshika intege kuri ama commentaire bariko baravuga canke ibintu uko turacamo ko urukundo dukundanye je na Santa rumaze igihe kirekire imyaka 3 simike ndavyibaza urabizi imyaka 3 simike donc rero je ndiko nshaka kwereka urukundo ndamukunda umukobwa kandi kuko ndamufitiye vision haramutse cyuzi namwe bakoze ibiganiro cyo kuri STV ni wa mwana wanyu kwenda incuro ni mu gitondo turi saha imwe zibura zigitondo mu masaha y'Ubujumbura ariko kandi cyatuzinduye ngo ni giki twahamagawe na wa muhungu akundanye na Santa umwe byitwa ari we musheri wiwe w'ukuri umwe akundanye nawe by'ukuri yaduhamagaye ntituzi icyo yaduhamagariye ariko kandi na exclusive tuba turabaronderera nkuko mubizi bimwe mukunda byose turabikora kugira mubashe kubyuga rero twahashitse batubwiye ko ari ngaha reka tumere nk'abahadodora kugira bigende neza. Sawa bro. Meze neza. Yego. Frank abanga. Yego. Ni hari. Yego. Sawa murakoze cyane. Yes bro. Meze neza. Meze neza natwe ni fresh twashitse rero brother. Karusa. Meze neza ariko. Ngo gusa musanze ngomba nje mu kazi nyene. Gute none. Ariko ni sawa twaronse apeli yawe je mwijoro tuvuga ati ko biri kose nibwo bitadukundiye reka tuzinduke tuza kugira tubashe kuvugana tumenye n'ivyatumye nyamukuru duhamagara. Nivyo ejo narabahamagaye ko nyine nibaze ko umwanya utabakundi hama Juste ni kuvyerekeye kuri gwa rukundo rwanje na Santa hama icambabaje cyane sikindi nuko Delicia ariwe kandi akomeza kubishira mwishaka no gushaka kubunga ubucuti we nujya mu tipe mbe yitwa ni Mari D1 ukone D1 ashaka kubunga ubucuti amyemeze yuko bokundana. Donc je ndayimushimira Santa ndayimushimira vraiment arere ku rukunda nkunda kutamuha umwanya ujya mu tipe izo ndayimushimira. Ariko kandi ku ruhande rwawe ivyabaye ejo twese twarabibonye amufukamira agira iki mbe nimba warabibonye we wavyakiriye gute ugiye gukora iki kubw'ivyo wabonye? So kuze ko ejo narabibonye kuko ejo nari mu rubanza narene mu rubanza sinzi ngene ntere amaso muri YouTube mbona ikiganiro muri Isaac TV nasubiye kandi postinga umuhungu afukamira umukobwa dukundana. Donc zarambabaje nubwo umukobwa yeretse akanyarigabo nubwo sinzi bakobwa nabone uko bavuga yuko ari akanyarigabo nyene yeretse akanyarigabo arere ku rukunda nkunda ndabimushimira sana. Ariko kuri no mwanya iki kikubabaje ni cyahe uriko uyipfuza ko ugisaba nde kugira gihagarare kiveho? So ikintu cyambere kimbabaza sana nuko umuntu bakundana umuntu bakorana umugenzi wiwe muri Isaac TV niwe ariko abishiramo ishaka kandi azi neza yuko afise undi muntu bakundana ico kintu nico kiko kirambabaza sana. Rero ndamusaba yuko yohagarikira hajya ntabandanye ibiganiro mwene bijya kuko no gucafuza image y'umukunzi wanje donc sinzi ukuntu bivuga tu
yeah. ariko kandi turavye amakomantere ikiganiro ca mbere harabavuze ati batakamba bibajije yuko ushobora kuba utegura ibintu bibi kuri D1 bivanye n'ivyavuzwe ariko cashaka kuvugarukana gato wewe hari ikintu kibi uri kurategura kuri D1 cyangwa se bimeze gute? So ndakubwira ikintu abantu bafise ukuntu bakira kandi abantu bose ntibokwakira ico kimwe. Nibace bafatira ngaho ngo je reka ndababwire guys jewe sindi ko ndategura ikintu kibi ku muntu kuko je sanzwe ntari umuntu mubi sindi umuntu mubi kandi nta kintu kibi ndiko ndategura donc je ndiko nshaka kwerekana urukundo ndamukunda Santa kandi bihagarare ujya mu tsipe kuguma muhamagara ngo ni igete nyimba ari igete sinzi no yitwa ngo amwita igete bro hagarikira ngaho ni yitwa igete yitwa Santa sko ariko kandi inyuma yaho waratubwiye ko wagiye kurondera D1 gushika no mwanya nturamuronka bizoko hazokubwiye kugira umurongo. So bro nibaze ko nababwiye yuko ariyo ni secret yanje kandi muzobimenya igihe nicagera. Ariko twizere ko atakintu kibi ko rategurwa ku muntu umwe n'umwe muri bajya bose. Namaze kukubwira yuko atakintu kibi je ndiko ndategura ku muntu nta kintu kibi ndiko ndategura kandi muri yanzira y'amahoro muri yanzira y'urukundo tu. Ariko kandi ndavye amakomantere haragarutse ijambo ryo kuvuga ati kubera ko ugomba kumuhagarika akazi kubera iki uvuga ko umukunda ha mugashaka kumwicira iterambere wewe nka wewe ni vy'ukuri ugomba kumuhagarika akazi vy'ukuri canke hari ikindi kintu? Ikintu cya mbere kwanza nakubwira ko umuntu ukunda utegeza kumufuhira ico ni cya mbere ku muntu ukunda kandi ufise vision murimo utegeza kumufuhira kandi rero sinzi ndavuga neza ijana ku ijana ngo ndamuhagaritse akazi ntazosubira gukora no gusa ishaka yuko ndamwerekana ni nko kumuhanura no kumuha conseil z'akazi uko twe abantu maze gukora cyane ni atari muba mubitahura yego ndamushaka kumuha conseil z'akazi n'ukuntu yo kwitwara mu kazi mu minsi iza yoshobora kandi gusubira mu kazi ariko bivanye n'abakorera tuvyumvikanyeko yego. Wewe icyo uzobasaba bakorera ni giki ariyo muri Isaac TV? So nuko boza barubahiriza abakozi babo kandi bamenye yuko iyo bagiye gukora hajya n'ikiganiro cya La Fois Passée twakorana narabikubwiye abantu iyo bagiye gukora hajya nuko baba bafise abantu babo baba bafise abakunzi babo rero iyo bagiye gukora hajya suko baba bagiye kurondera abakunzi nabo baba bagiye kurondera akazi. Ariko kandi ndashaka kumenya irindi jambo ryagarutse muri commentaire cyane narakurikiranye commentaire zanyu guys ayo mpamvu ndiko ndagerageza kuzirondera ko umuco harabavuze kandi ngo nuburi mu kumunwa ni benshi babikomanse ngo nuburi ku munwa burakoroka ngo nturamukwa ngo utaramukwa ngo nejo mu gutwara abandi ngo n'umugore wo mu nzu n'uwo mwavyaranye bose bashobora kubabura kuri wewe ugufuha kwayo kose kugaca guhurirana na commentaire ko turabona no munsi uvyakira gute wewe muri wewe uvyumva gute? So nabwira ikintu abantu bose nibo kwakira ibintu ico kimwe hari abakira negative abandi bakakira positive. So je sinoshika intege kuri ama commentaire bariko baravuga canke iki canke ibintu ko turacamo ko urukundo dukundanye je na Santa rumaze igihe kirekire imyaka 3 simike ndavyibaza urabizi imyaka 3 simike donc rero je ndiko nshaka kwereka urukundo ndamukunda umukobwa kandi kuko ndamufitiye vision ariko aho nyene nk'abantu batahura bamaze gutahura vyinshi mu gihe umunsi umwe nawe harabakomanse muri Isaac TV narabibonye ngo turashaka mu bahuza abantu ari batatu umunsi umwe vyokenerwa wowe na Santa na D1 tukabahuza muzovyakira gute? Jewe ku ncuro ya mbere ngomba ngwane navyo mu gihe vyoba wewe nta nabo uzovyakira. So je nta nabi no vyakira kuko je pome kwanza umukobwa je ndamwemera hico ni cyambere je ndamwemera hamaje igihe cyose muzonkenera je nzoba ndi ready. Ariko kandi D1 ndasubiye mu D1 nawe we nta nabi hari avyumve n'abakunzi ba STV bose bavyumve ko atanabi hari hagati yawe na ntabwo uri kuguhanirina ni yawe. So je na D1 nta nabi nimwe dufitanye nta kintu na kimwe kibi dufitanye je nawe atari uko gusa adasha okay abantu turakunda twese turakunda kandi ukunze si ngombwa ngo agukunde nawe
ico kimwe kimenye ko twese twarakunze abandi ariko abo turi kumwe kandi nabone okay je turakundana Santa arankunda nanjye ndamukunda ariko na inyuma yanje hari abandi bankunda ariko ntabakunda ni nkuko na Santa ari abamukunda nawe natabakunda ariko ikintu kimwe no musaba sino gusaba simvuge ngo nugusaba kuko cyumengo ndasuzura ukuntu ikintu no musaba umupeti nuko yoreka gukorera ibintu mwene bijya kuri nani imbere za ekran agiye inyuma ya nani abikoreye inyuma ni bon ni ibintu bisanzwe birashika kenshi hariho commentaire nasomye ijyari bavuga bati ngo n'abandi bahora bamuduraga ububazi so reka ndakubwire twese umuntu wese nga kuri isi ntuvuga ngo je nkunda umuntu kandi umuntu ndazi yuko nkunda wo n'abandi bakunda rero nareke kubandanya bikorera ku bururi nani imbere za kamera ko cafuza image y'umukobwa icakabira ko yicafuriza wenyene image ziwe donc asa nkuko twaramwicira akazi umukunzi wanje ni akumuco ukwiye watanzwe kuba byumva bavyumvise kandi kubabona yuko turiko turagerageza kugerageza gukura ibi bintu mu nzira tubishire mu nzira nziza muri ko murabibona ariko kandi Frank nta kindi kintu novuga atari kugusaba iki kintu kimwe utanga umuco hagati ya wewe na Santa eske Santa tumwitege kandi mu bikorwa byo muri Isaac TV so tumaze kuvyemeranya kwanza n'abakoresha biwe nkaba so tukumvikana ukuntu azokora yego azogaruka gukora yego ku ruhande rwawe naho uriko utegura iki bivaye n'abavuze ngo nturamukwa nturagira iki nakibajije ikibazo ati n'igihe ubona ko bizokunda umukwe peut-être chubereye kugashubemeza ati jewe nko muri ibi bihe kweri foke nkore yuti nta misi myinshi n'iryari mbega so reka ndakubwira ikintu nta muntu akora kubera amajambo y'abandi bantu twe turafise inshingano twihaye kandi tuzozishikako kandi iyo ni siri yacu je na wene singomba ngo abantu bose ko nani bose babimenye ko karubanda kose kabimenye Yesirika mfata kanya ndagushimire cyane Frank kanya kezo wampaye ndabona umengo wari usohotse ariko kandi kuba wafashe umwanya dukemera ko tuvugana même sari wampamagaye ariko nanje nari nkeneye ko tuvugana cyane ndagushimiye cyane bro so nanje ndagushimiye cyane nta yindi mpamvu atari kubashimira mwege cyusi namwe bakunze babiganisha kuri STV hako twari mu gitondo cya kare isaha imwe ziracabura Nachari saha imwe zageze ubu ariko tubashimire cyane kiganiro ntimuce mukibona saa 6 saa 8 muce mvuga ngo nabeshe oya kiganiro turagikora turagifata tukakimonta tukaheza tukagishira kuri YouTube byose bitwara umwanya rero nta nkeka yuko mwabanye natwe neza mwaryohewe ni kiganiro cyacu ariko kandi nta nkeka yuko muzobandanya kukurikirana ibiganiro byacu byose kuko murabona ko bifise ico bimariye benshi merci beaucoup